Uburongozi bwa nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi muri uwo muryango bwaranzwe cyane no guteza imbere urudandazwa hagati y'ibihugu bigize COMESA, aho ibiharuro vyerekana yuko umwaka w'2000 urudandaza rwari rufise agaciro kangana n'imiliyaridi 2 z'amadolari, ariko aho hashikirije uburongozi ako gaciro karagwije incuro 7. Irebe nyiricubahiro w'igihugu c'u Burundi akabari nawe yahora arongoye umuryango w'ibihugu bigize isoko rusangi ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko be n'ubumanuko, araganutse ava mu rugendo rwamushikanye mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi, aho yari yagiye kwitaba inama igira 24 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bagize uwo muryango w'isoko rusangi COMESA. Aganutse rero inyuma yuko ahejeje gushikiriza uburongozi bw'uwo muryango mugenzi we nyiricubahiro Samuel William Ruto umukuru w'igihugu ca Kenya kugira ngo arongore umuryango, kandi inyuma yuko umwanya nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yari arongoye n'umuryango hagaragaye yuko habonetse intambwe ishimishije cane mu bisata bikuru byashizwe imbere muri uwo muryango w'isoko rusangi, bishimikiye cyane guteza imbere urudandaza n'uruja n'uruza no kunwanisha ibihugu bigize uwo muryango.
mu vyo yashikirije umukuru w'igihugu c'u Burundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ntiyasize uwo muryango uko yawusanze igihe awuramutswa hari mu mwaka uheze ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 10 aho bamwizera abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango kugira ngo abaje imbere gutyo arongora n'umuryango gushika ku mahangiro uwo muryango wihaye. Uburongozi bwa nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi muri uwo muryango bwaranzwe cyane no guteza imbere urudandazwa hagati y'ibihugu bigize COMESA, aho ibiharuro vyerekana yuko mu mwaka w'ibihumbi 2000 urudandaza rwari rufise agaciro kangana n'imiliyaridi 2 z'amadolari, ariko aho hashikirije uburongozi ako gaciro karagwije incuro 7 aho kari kageze ku miliyaridi 14 z'amadolari. Uburongozi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kandi bwaragaragaje yuko habaye intambwe idasanzwe mu gushigikira abadandaza bato bato cane cane abakenyezi be n'ugwaruka, aho hariho umugambi wo korohereza urudandaza rwabo bene igihugu bato bato kugira ngo bashobore koroherwa. Uwo mugambi mbere ukabutangura mu gihugu c'u Burundi kuno kwezi nyene be ubufatakanije n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubu burongozi kandi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bwarashize ahabona yuko imitahe y'abanyamahanga ija mu bihugu by'umuryango wa COMESA vyagwijwe incuro 154, akaba ari umurindi utari bwigere uboneka na hamwe imiryango itandukanye y'ubutunzi iri ku mugabane wa Afrika. Ivyo rero bigaragaza yuko ingingo zifatwa kugira ngo zikwega abanyamitahe mu bindi bihugu ziriko zirerekana ivyamwa. Uburongozi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bwarashize ahabona kandi intambwe ishimishije mu bisata bitandukanye, aho twavuga igisata c'uburimyi, aho dusanzwe tuzi yuko Sebarundi asanzwe ari n'umuhizi w'akarorero kuvyerekeye guteza imbere igisata c'uburimyi, aho ico gisata cataye intambwe ishimishije, igisata c'ingenzi, igisata c'ubutare, igisata co kubaka inyubako, eka n'ibindi bisata nkoramutima kandi biduza ubutunzi bw'igihugu muri uwo muryango wa COMESA. COMESA ku burongozi bwa nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ntiyashimikiye cane gusa ku gisata c'ubutunzi, oya yararavye kandi n'igisata c'imibano eka n'amahoro n'umutekano. Uburongozi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bwashize inguvu zidasanzwe kugira ngo uwo muryango ubandanye ushigikira ibihugu bitandukanye gutsimbataza amahoro n'umutekano aho ahari umutekano muke, eka aranaserukira uwo muryango mu manama mpuzamakungu atandukanye aho yashikirije ijwi ry'ibihugu bigize uwo muryango mu manama makuru ku rwego rw'isi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi arongoye uwo muryango COMESA yarashoboye no gushira imbere gushigikira abakenyezi cane biciye mu mugambi wiswe abakenyezi miliyoni 50 muri Afrika barafise ijwi. Uwo mugambi ukaba ufise intumbero wo guha akaryo abakenyezi ko nabo bagira ico baterereye mu buzima bw'igihugu cabo kuvyerekeye ubutunzi, politike eka n'imibano. Ubwo burongozi rero bwatanze ivyamwa vyinshi tutodondagura ngo duheze, ariko bigaragara yuko abagenzi we abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bamukeje cane mwe biboneka kuko umuryango atawusize uko yawusanze, eka mbere Sebarundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba yaciye ashikiriza abagiye kurongora uwo muryango bagiye kumukorera mu ngata. Ugiye kurongora umuryango rero akaba ari nyiricubahiro William Ruto Samoei, umukuru w'igihugu ca Republika ya Kenya, akaba agiye gushigikirwa n'icegera ciwe nyiricubahiro Emerson Mnangagwa, umukuru w'igihugu ca Zimbabwe. Uburundi nabwo nyine bukaba bugiye kubandanya buri mu biro ndongozi y'uwo muryango nk'umunyamabanga. Rero nyiricubahiro agarutse afise novuga nti yandikishije amateka kandi kubw'izo nyungu n'izo ntambwe zishimishije zagaragaye, ariko kandi asuye kwemeza imbere y'amakungu ko Burundi koko bwashinze icumu mu mashinga kandi Burundi burimwo abagabo, Burundi bushoboye kurongora umuryango wagutse kandi bukawushikana ku ntumbero no ku hihangiro uwo muryango wihaye.
Entebbe FM